Mbega bavuga gutega yemwe uravyibagiye ari ikirundi bavuga mugisho gyundi ntiri gushimira umugeni hako nari kuvyumva ku bandi navuze ati nubwo ndushe na imaze iminsi ndiko ndakora reka ndahishikire nirabire bana erega uburyo n'uburyohe. Bakoze ba Mudi TV twabwiye ko tuza kubabwira amakuru y'ibyo twabonye muri filme Cops Enemy abayiravye abayirorereye ibyo babonye. Uyu mwati kumwe n'umukomedia komeye cyane ngabo gigo cyo Burundi gratubwira ibyo yabonye muri filme Cops Enemy, atubwira uko yayibonye, atubwire nico yakuyemo, atubwire n'ubuhinga yabonyemo. Ndabaramukije ubwa mbere na mbere. Ndabaramukije. Mwamaze kubibona turi kumwe na Kabizi comedian. Kabizi ndibaza ntaho kuri goravuga ngo barakuzi beshi nagira mbaze ndakubwira ati big up sana kuba washoboye kuzanga gushigikira igikorwa cha John K. Yeah, thanks sana. Naje ndakubwire big up canke yimbwire big up sana kuba wambaye ikoti no kuba waje gushigikira John K. Yes, big up sana kandi kuba wambaye akakari. Mbaye foke twambara ibintu bitandukanye n'ivyo abandi kuko mwese afise kuno ubutandukane we n'abandi kandi ya Kabizi tukuzi n'umukomedie vyagenze gute kugira uze mu bintu vya filme muge twumva ko bidahuye na comedy honyene bintu vya filme ntibihuye na comedy gute man umviriza byose nico kimwe kuko comedy ushobora kuyikina muri filme ishobora kuba ari ya comedy and ibinyi natwe biratwubaka kuko harabaho serious comedy ugakina uri serious mugabo ari comedy ni nkuko nijyanye Cops Enemy nabonyemo some scripts umengo biziboneka like comedy then byose ni namareresi ko na je nsanzwe nkora ibintu kwanza comedy nkina ni reresi mugabo iretse kuba ndende ariko ni kubijanye n'ivy'amasanamu. Yego. Kabizi tugaruke kuri filme Cops Enemy nibiki wabonye muri filme Cops Enemy nubuhe buhinga wabonye muri Cops Enemy? Bo musanzwe ubuhinga bwo ni nubuhinga buteye imbere kuko mu myaka turimwo nta muntu yifuza ko amakora ibintu biri bitari professional then ivyo nabonyemo byinshi hanini biri professional kuko ndazi imyaka byafashe gukora filme ni ibintu atari bimwe byo gupupagira gukora filme ni ibintu bisaba kwitonda kwiga and urabona yakoranye n'abantu bari professional bamaze gukina ama filme atandukanye bava no muri East Africa and muri Australia then ibintu je ndibaza umuntu yavuga yuko bitari professional then nta bintu azi wewe ubwiwe novuga yuko ata bintu azi urumva yeah. Kabizi gukina comedy kesha abantu bakina comedy basanzwe bokina na filme kubera iki Kabizi tutamubona muri filme mu mafilme kanaka? Bon usibye yuko novuga yuko before yuko ntangura gukina comedy neza je nakina ama filme ya theatre then novuga yuko izo nakinyemwo zitigeze zisoka ariko si ibintu bitangaje cyane gose birashika maybe barabuze uburyo bwo kwisohora and kuboneka ama filme maybe abazitegura ziyana ko je sintegura ndende bashobora kuba batarigera banyumvira ko ariko hari filme maze gukinamwo nyinshi kandi zihari kandi zakozwe. Yego. Ego Kabizi wo murondera mukoresha filme cyangwa mukinishe muri filme byokunda yo muronka gute? Bo biravana no kuntu twumvikanye kuko kugira unkoreshe muri filme ntiwoza umbwira amajambo umva kubera umuntu akurondera kubera amaze kubona ico ushoboye rero mu kugira ukimufashe nategereza kugufasha mu bundi buryo cyuvyumva nawe ni business man. Ego gusa abakinyi b'amareresi beshi baridoga akavuga ko filime atamafaranga arimo bigoye wewe ubu nari yahe nzira twocamo filime yacu igashika kuri ikabonekamo n'amafaranga? Igikenewe gusa nuko abarundi babitahura n'ahandi ho filime irimwe amahera isifike gusa umuntu abikora amenya ndiko nkora iki ukeneye kugira hehe. Ego Kabizi ndibashimire cyane kwa mwaje gushigikira umukinyi wacu John K muri yakinye filme Cops Enemy mvuga ati bandanya mushigikiriye entertainment yacu muri rusange. Bo natwe turabashimiye kubona maduhaye kano kanya kugira tuvuge ikiri ku mutima tuvuge n'ivyo twashoboye kwibonera bavuga bati mbega bavuga gutega yemwe uravyibagiye
hari ikirundi bavuga ngo igisho ry'uwundi ntiri gushimira umugeni hako nari kuvyumva ku bandi navuze ati nubwo ndushe nari maze iminsi ndiko ndakora reka ndahishikire nirabire bana rega uburyo n'uburyohe akajambo kamwe ubwira abakunzi ba Homewood TV. Bo akajambo kamwe ku bakunzi ba Home TV nuko bobandanya babakurikirana namwe nkababwira ko mubandanya mukora cyane gose. Tuzokora twarabyemeje. Amen amen. Ndabashimire cyane gose. Banza uvuge amen. Amen. Okay. Sawa.